Diaspora inasinzira. Nkaba nashaka no kugira ko ntanga impanuro kuri uyu mu president yatowe agiye kurongora diaspora ndundi hano muri Kenya mu kiringo c'imyaka 3. Nakwifuza yuko yokorana nabo bahiganwe kugira ngo bikunde bizogende neza, kuko murabona yuko igihugu ca Kenya ni kinini, usanga hari hababa ku mipaka y'u Burundi na Tanzania, Kenya na Tanzania, ya Kenya na Uganda n'ahandi, aho hose abarundi ngaha barashwiragiye. Nakwifuza rero yuko mu butandukane bwabo no mu butandukane bw'iyo baba yuko yo kwegeranya abarundi bose bagakorana hama kugira ngo migambi iterambere igihugu kibarondera ko kirondera kuri diaspora igihugu giheze kihatorera akoyoko, kuko turumvikana neza twese kandi turabihuriza koko abantu batari hamwe. Nimwe bavuga mu Kirundi ngo ibigi inama bigira imana. Rero abantu batari hamwe ngo bashobore kuja iyo nama, urumva yuko gushika ku iterambere rirama canke kwihangiro ry'ikintu ntibikunda. Nico numva novuga naco kuri uyu president mushasha yatowe agiye kurongora diaspora ndundi muri Kenya muri iki kiringo c'imyaka 3. Murakoze. Ambasaderi w'Uburundi ngaha muri Kenya bagomba tubabaze, kuko tumaze iminsi tubyumva ku barundi bafata ingendo. Hari ikibazo cy'ama carte jaune atangirwa mu Burundi, bavuga ko iyo bageze ku mupaka wa Tanzania n'u Burundi babagora cyane. Ico kibazo mubamukize uko ho bavuga ko bababwira ko izo carte jaune batanga mu Burundi zitari original, zitemewe, mbere bakarinda no gutega izindi shinge no kuriya amafaranga no kuriya yandi mafaranga ku mupaka wa Tanzania n'u Burundi. Sinzi ko ico kibazo mubamukize. Murakoze cyane. Ico kibazo kiramaze kudushikira, turamaze kucumva. Si ico gusa ca carte jaune, hariho n'ababa bakuye amaresepase ngaha kandi bayacanye muri immigration ya Kenya, kuko burya iyo tubahaye amaresepase ngaha ntibace bagenda directement mu gihugu, ku mupaka ntibobemerera ko barengana, bisaba yuko baca muri immigration ngaha muri Kenya bakabastampira exit yo ngaha yemeza yuko basohotse igihugu ca Kenya. Turatuvyumva yuko ni nk'ibibazo bibiri. Ico bonye yuko iyo bashitse ku mipaka bajya bakora ku mipaka batabemerera yuko bababwira ngo ivyo bintu ngo sivyo, ngo ntitubibona neza. Nico nyene ca carte jaune bakababwira ngo i carte jaune yanyu ngo ntiyemewe, ngo raba ngo niyo guhera muri 1965 ibintu vya gutyo, ngo hariho shasha. Rero ivyo vyose alors que twebwe iyo dufashe ingendo dukoresha zijya nyene mu Burundi zitangwa nizo dukoresha, kandi donc ziremewe mu mategeko ko bamaze kwemera kuri ya aeroport aho onye muri Kenya. Wumva ku mupaka umuntu yinjiye n'amaguru canke asohotse n'amaguru ari we boyanka. Twasanze ari kibazo, sinzi, usanga nyene umuntu aba yavyutse nabi canke agasanga umuntu ameze ukuntu agashaka kumugora. Aho onye sinzi akantu baba barondera kuri uwo muntu canke akantu baba babona katameze neza bakamwigenzako, kuko ndibuka ko nigeze no kuja muri immigration ngaha ndarondera umu directeur chargé de la migration ngaha muri Kenya, ndakimubwira ati jewe tumaze imisi turonka ama plainte y'abarundi bavuga yuko iyo bariko baragenda baciye kuri ino mipaka basohoka canke binjira bahura n'ivyo bibazo. Yambwiye ati nukuraba neza ati ivyo atabantu bacu natwe ntibakora gutyo, ati ntituzi ivyo bintu iyo biva niyo bihera niyo bigarukira. Urumva bimaze kugenda gutyo wonye bica byumvikana yuko urumva baba bahuye n'abandi bantu nabo nyene atarabo mu butegetsi bakoresha, kuko nabo bavuga ngo ivyo bintu sivyo. Murakoze. Hari kandi kabazo nyakubahwa twagomba kubabaza. Turavye amaraporo atangwa n'ama ONG canke ibindi binyamakuru, hari igihe usanga bariko baravuga ko hariho urudandazwa rw'abantu ruhora ruba ku bantu baje mu bihugu by'Abarabu canke mu bihugu bya Buraya, mbere bikaba bimaze no guteza ingorane, aho usanga abantu bariko baribwa amahera mu maraporo dufise nuko
hariho n'abaza kurira ngaha muri Kenya, bamara gushika ngaha muri Kenya bagasanga barabasuma kwari kubiba, nta rugendo bari bafise, nta maviza bari bafise, cyangwa ugasanga bafise amaviza atariyo ya fake. Kandi biramaze kuvugwa ko bamwe bahora baca no mu gihugu ca Kenya. Sizi ko ayo maraporo mwamwe yafise nyakuba. Ico kibazo nibaza yuko ivyonye nta gihugu na kimwe udasangamwe abayisiko, udasangamwe abasuma, udasangamwe abantu babeshejweho no kubesha abandi kugira babeho. Rero urumva twebwe ngaha anye nibaza yuko ico kibazo mu kibaza bakijeje abantu bajejwe yinjira n'isohoka mu bihugu, donc ku mipaka canke mu bihugu ukuntu bahana abantu n'ibintu. Nibaza yuko ico kibazo boba ari relevant kwishura ico kibazo. Murakoze. Nyakubahwa muhoje diaspora ya kino gihe hano mu gihugu ca Kenya y'abarundi, mugaca mufatanya n'imbona kazoza y'u Burundi, twitega ko kugera mu 2040 canke gushika mu 2060 ni ikihe cizere mu abarundi ko bishoboka? Icizere noha abarundi ko bishoboka ni rya devise y'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi avuga ati turi hamwe twese tukaja hamwe birashoboka. Kandi abarundi barambwiye baravuga bati ubugirigiri bugira babiri, kandi burya igihugu gitezwe imbere na beneco. Mu bantu rero bateza imbere igihugu mu bindi bihugu ndetse n'u Burundi, diaspora iri imbere cyane, kuko hariya baba bakorera amafaranga ayanye y'agaciro, hama muri ayo mafaranga bakorera y'agaciro bagaca baza bararungika iyo bava. Rero muri uko kurungika iyo bava, hariya bava barakora imigambi, ni imigambi baba bakora, bakubakisha amazu, bakagira ni ukuvuga yuko iyo mbona kazoza 2040-2060 twese tugiye hamwe, twese tugashira hamwe, umwe wese akumva yuko ategerezwa guteza imbere igihugu cy'u Burundi, igihugu ciwe iyo yavuye, birashoboka cyane rwose, birakunda. Kuko benshi iyo bavuye no mu gihugu cabo usanga badasubirayo. Hariho n'abatemera ko ari abarundi, mwahurira mu ibarabara yumvise ko uri kuvuga ikirundi akamenya neza ko uri umurundi, agaca ahindura n'ururimi kugira ngo ntushobore no kumenya nuko ari umurundi. Hariho n'abandi bakivuga nabi, kandi ko murazi yuko umuntu aba akwiye kuvuga neza igihugu wa mbere ni nyeneco. Urumva wewe umurundi uri ukivuga nabi mu makungu, ni kuvuga yuko naba abandi barundi nabo bamwe atari abarundi wumva uri kubaha message ya gute. Rero nico gituma nibaza yuko ijya mbona kazoza birashoboka neza, twese tugiye hamwe tukumva yuko turi abarundi n'abarundi kazi, kandi twese dutegerezwa guteza imbere igihugu cacu c'u Burundi. Murakoze cyane. Turangiza, hariho abarundi batari bake bari mu kino gihugu ca Kenya bafise impano zitandukanye, bisanga badafise akaryo ko kuzikuza kubera ko atakibanza bafise bawaniramo. Bega hoba hari integuro ya ambasade canke y'igihugu biciye muri ambasade hano mu gihugu ca Kenya ishobora guha akaryo abo bantu kugira ngo bashobore guhura hamwe bakoze impano zabo? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Ku bintu bijanye n'abantu bafise impano zitandukanye, mu bisanzwe iyo umuntu agiye mu kindi gihugu asanga y'amategeko yo muri ico gihugu, rero umenya yuko utari mu gihugu iwanyu, uri mu gihugu c'abandi. Rero umaze kuba uri mu gihugu c'abandi, umenya amategeko agenga ico gihugu, maze ushaka ko mubana neza ugaca ukurikiza amategeko ico gihugu kirimwo canke gitanga ku banyamahanga. Muri ivyo nibaza yuko umuntu wese afise impano runaka ategerezwa kubanza kuraba ndi ngaha gute, bimeze gute, ko nzi kuririmba ni nk'akarorero. None amategeko yo ngaha muri Kenya ku munyamahanga azi kuririmba ategekanye iki, abivuga kwiki?
hama muri ico gihe amaze kubona yuko hari ahantu aba bloke canke agirane nico gituma n'ubu duhejeje gutora bahejeje kwitorera umukuru wa diaspora baca muri diaspora bakavugana n'umukuru wa diaspora hama umukuru wa diaspora nawe agaheza akabishikana muri ambassade hama vyose bikagenda neza kuko hariho n'itegeko nabonye rivuga ibintu bijanye n'imico kama ibintu vy'akaranga ku bantu baba mu mahanga ingene bigenda ingene baza kwiyandikisha muri ambassade baba imigwi ndangakaranga abatimbo n'ibiki kandi ndibuka yuko twigeze no kubahamagarira twashinze iyo decret yuko boza kwiyandikisha kugira ngo tubamenye kugira ngo habe collaboration kugira ngo nimba hari ico yokora canke yo kwifuza gushikako muri ambassade tukizi dukurikije amategeko y'igihugu turimo ari bikunda ko tumufasha tukabimufasha kuko si byose usanga natwebwe turekuriwe kuko igihugu cyose gifise amategeko yaco kandi ntucinjirira nico numva no vuga murakoze nyakubahwa tubashimire kandi twizere yuko n'ikindi gihe twabakenera mushobora kuzotwita murakoze namwe